Bakunzi bahorikana TV numunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana ariko imbere ko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Nje imbere yawe mwami Imana kuri uyu munsi mwiza igitondo ciza gitangurira indwi nje mpimbaza izina ryawe mvuga urukundo rwawe imbabazi zawe n'ubuntu bwawe ugeretse ku bundi udahegeshanya kutugirira uko bukeye nuko bwije utuvyuye amahoro mwami Imana nigitangaza kwaraho turondera ibitangaza kure ariko ibitangaza tubihoramwo kuko umuntu avyutse abona yumva ashobora gutambuka nigitangaza mwami. Rero turagushimiye ko n'ubukomeza kubana natwe no kutugirira neza ndetse n'igikorwa tugiye gukora wemeye kubana natwe mwami Imana tukakubera igikoresho nawe ukadukoresha uko ushaka. Ushimwe kandi wubahwe muri byose na hose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umwami wanje senze nizeye kuvyumvise amen amen. Rero ndanezerewe gusubira guhura namwe kugira ngo dupartage ijambo Imana ishize ku mutima wanje kugira ngo turisangire. Ijambo rero ry'umutwe riravuga ngo ni gute twosenga tugakora ku mutima w'Imana. Kuko kenshi hari aho dusenga mbwa tugasenga tutazi n'ivyo turiko turavuga tukavanga ibintu. Ariko Kristo bwiwe yarigishije abigishwa biwe kandi bahejeje kubimusaba ingene bakwiye gusenga. Haleluya. Ingene bakwiye gusenga bigakora ku mutima w'Imana. Reka dusome rero muri Luka igice c'11 turasoma kuva ku murongo wa mbere dushikane ku murongo wa 4. Umunsi umwe Yesu yari ahantu ariko arasenga. Ahejeje umwe mu bigishwa biwe aramubwira ati Mwami twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa biwe. Aramubarira ati nimwasenga muvuge muti Data izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuze iminsi yose uduhe ibyo kurya bidukwiye uduharire ibyaha byacu kuko natwe duharira abaducumuye ko bose kandi ntutujane mu bitwosha nabi amen. Urumva abigishwa ngo ba Yesu barabonye ingene Yohana yigisha abigishwa biwe gusenga hama nabo baravuga ati ivyo arivyo byose natwe uyu munsi fuko dusaba umwigisha wacu natwe atwigishe gusenga. Hanyuma acara baha formule yo gusengeramwo. Haleluya. Ingene bakwiye gusenga kugira ngo Imana ikogwe ku Imana inezegwe n'isengesho uri kurasenga. Haleluya. Aravuga tumva ati niyo mwasenga muvuge ngo ahejeje umwe mu bigishwa biwe aramubwira ati Mwami twigishe gusenga kuko Yohana yigishije abigishwa biwe. Arabarira ati nimwasenga muvuge muti Data izina ryawe niryubahwe. Mbega iri jambo ryashaka kuvuga iki? Ryashaka kuvuga ngo ugiye gusenga tangura uvuga icubahiro c'Imana, utangura uvuga ubukuru bw'Imana, uvuga ubwiza bw'Imana. Haleluya. Uvuga iciri kuko haraho umuntu agenda gusenga ukaca usanga ahereye hehe? Ahereye ku bitwara, agahera ku bintu bibabaje umutima wiwe. Gerageza nawe wiyumvire nk'uyu munsi uvyutse mu muhana w'umuntu ugiye kumusaba service urashitse nta na bonjour umuhaye, urashitse nta mva uciye wanzika ngurumva rero aha jewe nabuze amahera yo gusuma none ndagusabye ngurana nta no kuvuga ati mwaramutse mwaraye gute ijoro ryagenze gute ngo ubanze umushire mu kirere ciza ashobora no kukumviriza. Mugabo ushitse buno nyene usimbira ku bibazo byawe. Rero n'abakristo benshi uyu munsi dusimbira ku bibazo ariko tutarabanza kuvuga ubukuru bw'Imana. Haleluya. Yesu arabagira ati nimwaje gusenga ubanze mwamugire adoration muvuge iki Imana iri. Haleluya. Muyitazire muyishimire muyiririmbire. Haleluya.
biraryoshe iyo umuntu ariko aragutaka niyo umusabye ikintu umutima wiwe uroroha. Haleluya. Umutima wiwe uroroha. Muze murabona abantu baje gusaba ubuzi canke basaba ni masabise arabanza akavuga umuntu ko ari umuntu mwiza, ko agira neza, ko amaze gufasha abatari bake, ari gitangaza, ari iki. Uwo muntu rero bariko barashima akogwa ku mutima wiwe hama kanezerezwa nawe no kukugirira neza. Rero na Yesu arababwira ati mubanze muvuge. Haleluya. Data ngo izina ryawe ryubaho. Haleluya. Ubwami bwawe nibuze. Haleluya. Bisigura ngo ibikorwa uko bikoreka mu ijuru aba ariko bikoreka no mu isi. Ushime ibikorwa Imana yakoze. Haleluya. Ushime ibikorwa Imana yagukoreye. Utangure wiyumvire mwene yaremye isi n'ijuru, abivyo yaremye, wivuge imisozi, turamba, inzuzi n'ibiyaga, uvuge uko yaremye mu buryo butangaje, isi ko yaremye umuntu mu buryo butangaje, uvuge ibikorwa byinshi yagukoreye wewe ubwawe, uvuge n'ivyo abandi yakoze, n'ivyo abandi ushobora kubishimira Imana. Haleluya. Haleluya. Ukayishimira ibikorwa bitangaje yakoze. Haleluya. Tida turi mwiza, wagize neza, ndagushimira ko wampaye amahoro, wampaye amagara meza, nawe waranagwaye ukavuga ko yagukijije, ukavuga uburinzi bwayo, ukavuga ibikorwa bikomeye Imana yakoze. Haleluya. Yesu abigisha ingene akwiye gusenga kugira ashobore gukora ku mutima w'Imana. Iri sengesho natwe niko dukwiye kuritwara. Kandi binagutuma uronka amajambo menshi gusenga. Ko araho umuntu aje gusenga ugasanga amajambo aramukamanye, arabuze icyavuga. Kubera iki? Kubera atashoboye kwagura isengesho ryiwe. Haleluya. Haleluya. Ngo ubwami bwawe nibuze, ngo iminsi yose uduhe ibyo kurya bidukwiye. Bisigura ngo aha no kuvuga ko utangura kuvuga imitwaro yawe. Haleluya. Ukavuga ico wifuza ku Mana. Uti we wangiriye neza wa munsi Imana, ndagushima ko n'uyu munsi uza kungirira neza, wankijije wa musatira n'ubu Imana ndagwaye canke ndagwaje Imana turashonje tubuze iki niki turazi ko wewe ibiganza byawe bihezagire n'ubusubire duhezagire n'ubusubire utugire neza. Umubwire imitwaro yawe. Haleluya. Kandi uvuga imitwaro ushima n'ibyo yakoze n'ukuri bikora ku mutima w'Imana. Urazi kuko umuntu adashima. Uko umuntu adashima n'umwana w'umuntu igihe umuha ntashima, umutima wawe uravunika. Umutima wawe uravunika. Ariko umuntu ashima. Hariho ibyo baravuga ngo wamapera ya patiri ngo yamazwe na merci. Urumva? Abana bagiye gusanga ngo amapera patiri hama arabaterere yo bakacyambwira pati urakoze Imana iguhezagire pati uri umuntu mwiza pati agasubira agatera. Kubera iki? Kubera amajambo abana bariko baramubwira ryoheye umutima wiwe. Rero natwe igihe turyoheye umutima w'Imana, Imana nayo ishonchura umugisha wayo. Haleluya. Aha niho tuvuga iki? Tuvuga imitwaro. Haleluya. Ukayibwira bya bibazo, kandi ibyo bibazo navyo uravyagura. Haleluya. Imana irakunda abantu bisengera kandi bagasengera n'abandi. Hari umuntu we yituruna ko wenyine, niwe umugabo wiwe n'abana biwe gusa ntarengaho. Ariko Imana irashaka ko turenga imbibe. Haleluya. Ukava mu muryango wawe ugasohoka hanze ukaraba n'abandi. Haleluya. Ndetse ugashikana n'amahanga yose. Amahanga Imana yarayaduhaye, nayo yaguhaye ngo uyasengere. Haleluya. Uyasengere. Rero tuvuga imitwaro inyuma y'iki? Tuvuga imitwaro inyuma yo kuvuga icubahiro cy'Imana, tukavuga ibikorwa vy'Imana, hama tukaja ku mitwaro. Haleluya. Haleluya. Ngo uduharire ibyaha byacu kuko natwe tubaharira abaducumiye ko bose. Urumva? Ukaca rero usaba iki? Imbabazi. Imbabazi. Urumva ko imbabazi yo ziri. Timana rero ndakwinginga ngo umparire bya bindi byose, uyibwire ibigabitanyo byawe, ubwire ibyaha byawe. Ariko mwumvise ko hariho condition nuko nawe uba wahariye abandi. Haleluya. Imana iguharire kuko nawe uharire.
igihe abantu bakomantaza imitima ntibaharire ibyaha ntibaharire abandi bigabitanyo byabo, Imana nayo ntiguharira. Umva ko hariho condition. Haleluya. Hariho condition ngo duharire ibyaha byacu. Urumva ngo kuko natwe, wumvise, kuko natwe iraguharira kuko nawe hari icyo wakoze. Haleluya. Niba waba ufise umutima udaharira, amenya ngo naho usaba imbabazi Imana ntiyumva imbabazi uri kurayisaba. Haleluya. Kuko murumva ko hariho condition ngo kuko natwe tubaharira abaducumuye ko bose. Urumva rero ndakwinginga muntu w'Imana ntiwugarane imigisha yawe. Haleluya. Mu gukomantaza umutima mukanka kubabarira, iyo itababarira nawe ntubabarirwa. Haleluya. Iri ni isengesho umwami Imana yatwigishirije ubwiwe. Haleluya. Ngo kandi ntutujane mu bitwosha nabi. Haleluya. Ukacurangiza rero usaba iki? Usaba uburinzi. Haleluya. Urangije kuvuga ibi byose washimye Imana, wavuze ubukuru bw'Imana, ugashimira Imana imirimo yayo, hama ugasaba imbabazi, ugasaba ibyo ushaka, hama ugasaba imbabazi, ubwa nyuma uca usaba protection. Haleluya. Imana rero ndagushimiye ko uyu munsi nirwa mu mahoro yawe, nirwa mu munezero wawe. Ndagushimira ko hari ingabo zo mu ijuru ziza kuturinda no kutugira neza. Numva niryo sengesho umwami Imana yatwigishije. Sukuri resita kuko hari abantu baresita inshuro zingahe. Oya si recitation, ni sengesho rikomeye rikora ku mutima w'Imana. Haleluya. Kandi rikagukomeza nawe, rikakubaka, rikagushikana kumenya gusenga. Haleluya. Rero ntidusenge tugira recitation. Imana ntikeneye recitation, ikeneye umutima. Haleluya. Ikeneye umutima uvuga ibintu biri muri wewe. Haleluya. Ibidudu biza mu mutima wawe nivyo Imana ikeneye ko usohora. Rero bantu b'Imana, Imana igufashe twige gusenga kugira dushobore gukora ku mutima w'Imana. Imana nayo inezererwa amasengesho yacu. Imana rero yo mu ijuru ibampera umugisha. Mana datarugira byose uri mu ijuru, sindambirwa kugushima no kugushimagiza, sindambirwa kukuninahaza no kugukengurukira urukundo rwawe n'imbabazi zawe n'ineza yawe. Mwami Imana ntacu utakoze kugira ngo umwana w'umuntu ashobore gusenga akora ku mutima w'Imana. Watwigishije ingene dukwiye gusenga, none ndasenze nanje Mwami ngo abana b'Imana bakomeze kurongorwa naryo kugira ngo dushobore kuba abahungu n'abakobwa baguhimbara. Ndagushimiye kandi ndakuninaje, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.